tugira amahoro n'ubumwe bw'Abarundi. Kw'izina ry'umukuru w'igihugu cacu Nyeniteka Evariste Ndayishimiye, ariwe yaduteye iteka mu kuduha akaryo ko kubashikiriza rino jambo yadutekereye, hamwe no kw'izina ryacu nyene turabifurije mwese umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'Abarundi. Twashaka rero mudukundire mutega amatwi iri jambo nyamukuru ry'uyu munsi, muryumvirize neza, murizirikane, maze mushobore no kurishikiriza abatashoboye kwishikira ngaha. Banyakubahwa batumire bahire, mwebwe mwese mwitavye bino birori, tubanje gushimira Imana mushobora vyose yadushikanye kuri uno munsi, aho turamutse duhimbaza imyaka 31 irangiye twiyemereje amasezerano y'ubumwe bwacu nk'Abarundi. Nsaba ko twokwama tuyikengurukira kubw'imihezagiro n'ikiganza ciza idahengeshanya kwereka igihugu cacu. Nihabwe icubahiro kandi yamitwungira ubumwe imisi yose na hose. Hari kw'igenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w'1991, aho Abarundi biyemereza amasezerano y'ubumwe bwabo, bakayemeza atagahato, bakemeza kubana mu bumwe n'amahoro, kugaruka kw'iragi ryiza ry'abasokuru n'abasokuruza. Uno munsi imyaka 31 ikaba irarumanye. Turifurije rero Abarundi bose n'ababa mu Burundi umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'Abarundi. Tugira ubumwe nyabumwe, ubumwe ataragahemo, ubumwe atari uruhendo, atari ubwomekerano, buzira ubwiyorobetsi, ubumwe buvuye ku mutima, ubumwe bugaragarira mu bikorwa, ugukunda igihugu, ugukundana, gushigikirana no gutabarana vyamye biranga Abarundi. Uyu munsi w'isabukuru rigira 31 ry'ubumwe bw'Abarundi tuhimbaje twisunze icivugo c'uku kwezi kwa kabiri kivuga kiti turengere ivyabaye, twibuke ko turi umuryango umwe. Abakurambere nibo bayamaze bati intibagira ntibana. Ibibi vyashikiye igihugu cacu bivuye kwihungabana ry'ubumwe vyabaye vyinshi cane, ariko dusabwa kwibukanya icatumye biba n'umuti wodufasha gutsirika ko kabi kabishe, maze tugaruke kuri ka karanga k'urukundo no gushira hamwe twaragwa na basokuru, kugira ngo bitubere ikimuri kitumurikira mu iterambere rizira amacakubiri ku basangiye ingobyi n'urugendo. Tworengera rero ivyashitse mu kwibuka ko tugize umuryango umwe nk'uko vyari bimeze aho hambere. Uyu munsi mukuru wahariwe ubumwe tuhimbaza mu kwibuka ko bwa bumwe bw'intacika bwaranga basokuru
bwahungabanye. Iryo hungabana rikaba ryatanguranye n'umuzo w'abanyamahanga mu gihugu cyacu. Bamaze kubona umubano n'ubumwe nk'abagize umuryango umwe byaranga Abarundi, abakoloni byarabazazaniye baburaho bamenera, ariko buca barondera umukenyuro wobafasha gushika ku byo bifuza. Basanga icyo bafasha koba gucanishamwe Abarundi bishimikije amoko. Ngo ku ntwaro y'Ababirigi hari itegeko ryavuga ngo mu kubatwara banze mu bacanishemwo, diviser pour mieux régner. Ariko rero abo banyamahanga babifashijwemwo n'Abarundi bamwe bamwe b'inda ndende bajanye nyabahururu, maze bafatwa n'agatima ko kwigungirako, bemera guta ubuntu, akaranga n'imico byakujije Uburundi n'Abarundi, maze baja ku mabwire ya bakavantara, baca batangura kwiyumvira iby'ubwoko aho kwiyumvira igihugu. Imigenzo myiza yo gufashanya no kubabarana muri vyose itangura gutituka, isubirirwa n'ingeso yo kwikunda, mpinga yanje no guhomukira igihugu. Banyakubahwa batumire bahire, mwebwe mwese mwitavye bino birori. Umunsi mukuru w'ubumwe tuhimbaje mu gihe mu gihugu cyose harangwa amahoro n'umutekano, abene gihugu bari ku kivi c'iterambere. Ivyo bikaba biri uko kubera ko Abarundi bakubise agatima mpembero, bicara hamwe baramenya ingwara bagwaye, bavugana ukuri ku vyabaye, ivyashitse mu gihugu n'icabiteye, maze bemeranya amasezerano y'ubumwe bwabo, bagaruka kwitsitso ku muzi w'urukundo vyamye biranga basokuru. Amahoro n'umutekano turimwo rero ni vyamwa vy'ubumwe buriko burasasagara, bigaheza bikagaragarira mu bikorwa n'urukundo hagati ya bonse rimwe. Kurya igiti kibeshwaho n'imizi yaco, Abarundi tumenye kandi tumenyere ko igihe cyose tutazoba twiyunze mu bumwe bizotugirira ingaruka mbi. Dusange tubuze vyose nk'ingatimenye, twame dusaba Imana igihe cyose itubungabungira ubumwe buri mu rukundo, twumve ko turi bamwe koko, maze ubumwe bwacu burushirizeho gukomera no gutsimbatara. Turasubiye gukeza abo bose bagize uruhara mu gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi, duhereye kuwaharaniye kuruta abandi ukwikukira ku Burundi, umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore n'abamufashije, baduhaburije intahi kwikukira twari twaranyazwe, bakaba barazwi ishinga nuko Abarundi bo kwama bashize hamwe basenyera ku mugozi umwe. Mu bumwe bakatwereka yuko ubumwe bushigikiwe n'ibikorwa aribwo bushikana kw'iterambere rirama. Nico gituma dusabwa kwama tuzirikana kandi dushira mu ngiro iragi Rwagasore yaturaze riri mu civugo ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Uwo muganwa atari umugani, yamana ntarya hamagarira Abarundi kuja hamwe mu makoperative y'iterambere, gutyo bahindire ikibiri hamwe atawusigaye inyuma. Aha twokwibutsa ko barwanka biyago
bamaze kubona intumbero n'imigambi Rwagasore afitiye abarundi yishimikije ubumwe, baciye bambura abarundi iyo mboneza nzima, bababanigiye mu menshi imigambi yiwe, igihugu kibacinjiye mu magume y'urutavanako. Igihugu cacu caciye cinjira mu bihe bigoye kandi bibabaje, bitumwe nuko akagozi kwatwungira ubumwe kari kahungabanijwe. Ubumwe, imico n'akaranga ndanga Burundi bisubirirwa n'urwango mu bose rimwe, maze indiri n'indiri z'abarundi ziratikira, abandi barahunga. Burya ntawokekeranya ko ivyabaye inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore ari inkurikizi z'akaranda k'amacakubiri twabibwemwo n'abakava mahanga. Abarundi bamaze kubica hirya no hino, bakabona ingene bamana mu ndyane zidahera, baciye biyumvira uburyo bobivamwo biciye mu gusezerana gushasha, bakagaruka ku bumwe bwamye buhangaje Uburundi kuva kera na rindi, bugatuma igihugu cacu kigira izina mu makungu. Ayo masezerano y'ubumwe nitwovuga ko yagiye akagirire, yaragize n'ubwibere ryasubiye kuyaga, hakaduka indyane inyuma y'igandagurwa ry'icungu ya demokrasi Melchior Ndadaye, bitumwe n'abari bakiboshwe n'ugwirirwa amacakubiri, bafashanije na bamwe bonkorwa ku Burundi badashaka abakoroni. Banyakubahwa, batumire bahire, mwebwe mwese mwitavye bino birori, amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yo kuwa 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991 niyo yaciriye isemo amasezerano y'Arusha yashizwe ko igikumu n'imigwi ya Rwana kugira ngo amahoro asasagare mu gutsimbataza intwaro rusangi n'ubumwe mu gihugu cubakiye ku mushinge w'ukuri ubereye kandi ukomeye. Ayo masezerano yarafashije cyane mu kuremesha imitima y'abarundi mu butandukane bwabo, n'abari barafashe umuheto bagwanya leta y'icyo gihe kugira ngo bagarukane demokrasi yari yanigiwe mu menshi. Ayo masezerano yatumye bahagarika ingwano, binjira mu nzego z'intwaro n'umutekano, none abarundi bariko barabona ivyamwa biyamurwamwo. Ntawo bideha, ayo masezerano yagize akamaro kadasanzwe mu buzima bw'abarundi bose muri rusangi. Nivyo hariho ivyo abarundi batabona kumwe n'ibisanzwe, nk'igabanganywa ry'ubutegetsi bifatiye ku bwoko canke ibitsina. Bamwe bakifuza ko vyoba hafatiwe kuco umuntu ashoboye hatarabwa uko yaremwe canke asa. Ariko nta mutsi wishibere, kuko twokwibutsa ko n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro rishasha ritayirengagije, ariko nobaremesha niyo tuja uko igihugu kizogenda gitekana, nta utabona ko hazoshika kandi bikenewe ko abarundi twotera iyindi ntambwe mu ntumbero yo gushikana abarundi mu bumwe bw'umurava,
gutsimbataza amahoro n'umutekano, gusasagaza demokrasi no gushikana igihugu cyacu mu iterambere rirama kandi ridakumira. Twariyemeje kandi kuvugana ukuri no gusubiza hamwe. Umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ukaba uri ku kivi kandi ushitse ku ntambwe ishimishije kugira ngo Abarundi bamenye ukuri kubijanye n'akahise k'igihugu, tukemange nk'Abarundi. Kanatsinda nta bwoko bwishe, hishe uburongozi bubi. Abarundi borema kuko ibikorwa vy'uwo murwi vyose bikorwa mu ntumbero yo kuvavanura ubutagisubira inyuma n'ingeso mbi zatuzengamitse, maze nyabuna turaba imbere, dutegurire kazoza keza abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza. Nivyo kumvikana na gato ingene Abarundi buno musi bagiye kwishure, baza mabi igihugu caciyemwo bivuye kwihungabana ry'ubumwe, boza baragwa mu kaga bakabona. Mbega twoba tubigira nkana mu kutibuka urunani basokuru bagize mu kurwanya Rumariza n'ingabo ziwe zateye Uburundi zitwaje ibirwanisho bicira umuriro, ariko ingabo za Mwezi Gisabo zitwaje amacumi, imyambi n'imiheto, ariko cyane cyane zitwaje inkinzo iheta zose yitwa ubumwe, zikabasubiza inyuma ata Murundi n'umwe batwaye nk'inyagano. Twibuke kandi ko no mu kwikura ko bakava amahanga baducura bufuni na buhoro. Byagenze uko mu kugira urunani rw'intamenwa, batangura urugamba rwo guharanira intahe y'ukwikukira barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Uno musi Nyeniteka umukuru w'igihugu cacu yashaka gusaba umwe wese gusubiza amaso inyuma kugira ngo twisuzume, turabe ko ayo masezerano y'ubumwe twayagendeye bihagije, ivyatumye ubumwe butazimangana duheze tubikomeze, twongere tunavyigisha abana bacu kugira ngo ubumwe bube nk'iragi ridacika. Tugenda duhererekanya uko bukeye uko bwije. Ibimenyetso bigaragara vyerekana ko ubumwe bwari bugeze ahatemba bishigwa habona n'umurwi severe n'abene gihugu. Nihagire uwihirahira ngo yiyumvire ko ari byo kuzura kaboze haba namba. Ni ibitwereka nyabuna ku igihugu cacu ko kivuye kure, gutyo twigira inama turabe iyo tuja dukore igihugu cishire cizane mu bisata bitandukanye vy'igihugu.